bakunzi bahora Kanani TV, ndanezerewe cyane gusubira kuronka akanya keza nk'aka kugira ngo dukomeze kuganira ijambo ry'Imana. Rero imbere ko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mwami Yesu Kristo, ndagushima kandi ndagukunda. Ubwo ndagukunda niwe warumbanje, bose nari ndakuzi, ariko urankunda, urantoranya, unkura kure, nkura mu byaha, magakiza kawe ku buntu. None reka ndagushime Mwami, ndakunda inahatse kandi ngenguruke ubwo rukundo rutangaje. Mwami wanje, ndasengera abakunzi bahora Kanani TV kugira ngo umuntu wese agire umwete wo kwitandukanya n'ikibi, kuko ikibi kijana mu rupfu, ariko Kristo weho waje kugira ngo twese tubone ubugingo kandi tubone busagutse. Ndagushimira kandi ndagukunda kuko dukunda Mwami, turarenza ubwenge bwacu. Ushimwe kandi wubahwe na bose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo Mwami wanje, senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Ijambo Imana impaye kubaganiriza uyu munsi ni ijambo rivuga ngo hunga icyaha ntupfe. Haleluya. Hunga icyaha ntupfe, kuko umugambi wa Satani nuko akwica. Kandi abantu b'Imana, Satani ari muri vitesse iteye ubwoba. Arazi ko igihe ciwe kiriko kirahera, ariko arakora cyane, ariko arazimiza benshi. Haleluya. N'abatoranijwe, n'abakijijwe, umva, ariko arabiba, ariko arabazimiza. Ariko ndakwinginga ngo hunga icyaha ntupfe. Haleluya. Hunga icyaha ntupfe, kuko Satani agomba kukwica. Satani arakeneye abakandida benshi bazohananwa nawe, ariko hunga. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bacamanza, igice ca 16, turasoma kuva ku murongo wa 20 dushikane ku murongo wa 22. Haravuga ngo, maze aramubarira ati, ngaho Samusoni, Abafilisitiya baragushikiriye. Atarakanguka agira ngo arabakira nk'uko yahora abasige, ariko ntiyarazi yuko Uhoraho yamuretse. Maze Abafilisitiya baramufata, bamunogora amaso, bamumanukana i Gaza, bamufatisha iminyororo y'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Ariko naho bamunogoye amaso, umushatsi wiwe utangura gusubira kumera. Imana idufashe. Iyi nkuru ya Samusoni iri mu nkuru zimbabaza, iri mu nkuru zimbabaza cyane. Samusoni, Imana yamuvuze ko ataraba n'urusoro mu nda ya nyina. Ibwira umubyeyi wiwe ati, inda yondo ufise, ati uyu mwana namutoranije, uyu mwana n'umunaziri, uyu mwana n'igikoresho nitoranirije jewe ubwanje. Ati rengira nkubwira amabanga y'ingene uzofata uyu mwana, kuko ntasanzwe. Ati ntuzokwigere unywa vino. Ati ikindi kigira kabiri, ntuze wigore mukoza ko ugwembe ku mutwe, ntuzokwigera umuntu. Ati kuko ubushobozi bwose nabubitse mu mushatsi wiwe. Nyina aratwara inda, umwana aravuka, aramubwira amakuru ati, mwana wanje, Imana yaragutoranije, Imana yakuvuze ku ijambo. Ati rero ubushobozi bwawe buri muri uyo mushatsi. Mwabyumvise? Arabizi neza ko ubushobozi buri hehe? Buri mu mushatsi. Samusoni Imana iramukoresha ibintu bidasanzwe. Uyu munsi shaka kuvuga cyane kubyo yakoresheje, ngira ngo muranabizi, ariko Imana yamukoresheje bidasanzwe, yica abasi biwe. Ariko ikintu cyitwa icyaha kimujyana ahantu hameze nabi. Samusoni ngo akundana n'umugore wo mu bansi biwe, umugore yitwa Delila. Delila, Imana imubabarire, sinovuga ngo imuhane kuko ibyo yakoze birakomeye, ariko na Samusoni yaramwihaye. Nkuko nawe uyu munsi hari icyaha uri kurakinisha. Haleluya. Hari icyaha uri kurakanisha kandi urakizi, ariko wumva gisosa, wumva kiryoshe. Bana b'Imana, ibyaha biraryoshe.
uyu munsi uri ahantu ukora amakosa ntacyo bikubwiye, uvuga ngo kazima batambona, kazima atamuntu ambona, urumva? Ariko gira ndakubwire ngo ijisho ry'Imana ntawe ritari, ntawe ritabona, ngo no munsi mu mazi hasi rikuzimu ijisho ry'Imana rigerayo. Rero ntugatinye abantu, ahubwo utinya Imana. Samusoni ngo akundanye na Delila, abaganwa b'Abafilisitiya barabimenya, baravuga ati rero Delila, turashaka udufatire Samusoni. Delila ati kumuwafatira numufata, none mweho muzompiki, muzompiki? Aravuga ati tuzogugerera ingero ikwiye, tuzoguha amafeza menshi niwamuduha. Delila aravuga ati ayo mafeza sinzoyagisha. Aca atangura kubwira Samusoni ati Samusoni, ati mbe wewe none inkomezi ukoresha kukora ibintu bidasanzwe uzikura he? Samusoni atangura kububesha ati nk'uwomboha no cyancika goyigoyi. Hewe Samusoni, Delila arabuha Samusoni, aramuboha, hamahamagara Abafilisitiya. Samusoni arababonesha amaso ko baje. Murumva imbaraga z'icyaha. Samusoni arabibona. Nkuko nawe uyu munsi hari icyaha ukora, hari ibyo uri kurakora kandi ukabona ko ari bibi, rimwe na rimwe Imana ikanaguproteje, ariko ukabandanya. Imana ikanagutumako va muri ibyo bintu. Umwasi agufatiyaho, ibyawe byugaraniyaha, jya ku Mana hunga, mugabo ukigumiraho. Ngaho uri mu kaboregwe, ngaho uri mu busambanyi, ngaho uri mu busuma, ngaho uri mu bubeshi, ukabiguma. Imana ikagukebura ikavuga ijambo niri hari uwo Imana iri kwiraribarira, hari uwo Imana iri kwiraribarira. Samusoni Imana iramwereka ko Delila atari umukunzi, ari umwasi. Inshuro ya mbere, inshuro ya kabiri, inshuro ya gatatu, iya kane Delila avuga ati no Samusoni urambesha. Kuko icyo gihe Abafilisitiya baza, Samusoni yaca, urumva imbaraga daca ziza muri kwa kundi nyene, akaca abigaranzura. Hinge ndababiri, hari igihe Imana ikureka n'igihe ikurekura, n'igihe ikurekura ikavuga ati uyu muntu ntaco ntakoze, narawugwajagwaje, none ndamukuye kwa maboko. Imana ikura kwa maboko Samusoni. Delila ngo araza aririza, aramubwira ngo Samusoni, we ntunkunda, iyo unkunda ntihoreka kumbarira ibanga ryaho kuri izo mbaraga niki, ntibishoboka, numva notuma niyahura, nta mukunzi mfise, nta umva. Satani afise akarimi gasosa, afise akarimi gasosa. Samusoni abonye ko Delila yashavuye, atomberiza atekana kubwiza ukuri ati jewe kuva nkiri mu nda ya mama, Imana yari yaramvuze ku ijambo, iravuga ko ubushobozi bwanje buri muri iyi mishatsi. Ati uyu munsi woyimwa, ati inkomezi zanje zoshira. Delila arumva yuko Samusoni amumeneye ibanga by'ukuri, aravyumva. Aca atuma ko Abafilisitiya ati babaganwa Abafilisitiya ati ubuho ni muduga ijyanyuma. Delila ngo agerageza uburyo bwose asinziriza ku biro byiwe Samusoni. Muntu w'Imana, nawe umwasi yaragusinzirije, umwasi umva asigaye agukoresha ibyo ashaka, ntutumva ijwi ry'Imana, mpemu yari ntakiri muri wewe, asigaye agukoresha uko ashaka igitondo n'umurango. Warataye ubuntu, uti inzira y'Imana kandi ariyo yonyene ishobora kugukura no mu migozi urimo. Ariko uyu munsi Delila yagusinzirije. Delila wumve ko ari icyaha, icyaha cyaragusoseye, wumva n'ibisanzwe. Imana iragutabara buri munsi, ariko hari igihe izovuga ngo ndagukuye kwa maboko. Nkuko na Samusoni, malgré ko yari yaramuvuze ku ijambo, Imana iravuga ati no, ndarusha. Bantu b'Imana, ni kenshi duhura n'ibyago, duhura n'intambara,
kandi rimwe na rimwe twe twazikwegeye Imana ikatugwanira, ariko hari igihe ivuga ngo ndarambiwe. Urashaka ko Imana irambirwa? Kanguka, iraba ivyo urimwo, iraba ivyo uriko uragenderamo, biriko bikujana mu rupfu. Ubwo busambanyi urimwo bureke, urugo rwawe rushobora gusambuka. Izo nzoga urimwo zishobora kugutera ingwara, zishobora kuguteranya n'umuryango wawe, rikakumarira ubutunzi bwawe. Vayo, urwo rumogi urimwo ruriko rurakwica, nta buzima. Ariko Mana ndasenga ngo mpwemu yera aherekeze iri jambo ko umuntu wese azoryumva, ari mu bitari vyo aveyo. Umwami nakubwiye ngo ateze ibiganza imisi yose. Delila ngo aramusinziriza, yamukoreye ibishoboka vyose, umuntu ararendeka ngo afise umukunzi, ariko ntiyamenya ko yicaranye n'inzoka mu nzu yiwe. Ngo acafata bya bisuko by'imishatsi yiwe arabinywa. Acambwira Samusoni ati ngwango Abafilisitiya baraje. Wageze ngo aritera hejuru, asanga ntigoyigoyi, asanga ubushobozi bw'Imana bwamuvuyeko, ikundiro c'Imana cagiye. Urazi ko ari abantu niyo mvuye mw'ibarabara ubona ko ubwiza bw'Imana bwagiye, kandi n'uyu munsi bitwa ngo n'abakozi b'Imana, bitwa ngo n'abantu bakijijwe, ariko wambura ukabona ni gikatsi, ukabona ubwiza bwaragiye, igikundiro cyaragiye. Kandi b'Imana icyaha gikura ku bwiza bw'Imana burakuvako. Icyaha ni kibi. Rero hunga muntu w'Imana, hunga icyaha. Samusoni ngo bagira iki? Baramumwa. Samusoni ngo Abafilisitiya ikintu bamukoreye ni giki? Bamunogoye amaso, hanyuma ngo baramuboha, bamuhesha iminyoro, bajya kumugira umusyi w'ingano. Uyu munsi ari abantu benshi ubona ko Satani yaboshe, akoresha ibyo ashaka isaha yose agombeye. Hari nabo bararimisha mu ijoro kubera nta kigukingiye. Samusoni kimukingiye cyari cyavuye. Hariho n'abantu benshi cyabakingira cyabavuye kubera kumenyera icyaha bakakigenderamo. Rero ndakwinginga muntu w'Imana, hunga icyaha. Iri jambo je nkunda kuvuga ngo Bibiliya irimo amajambo menshi. Burya Imana itumye ikagushiramo umutima wo kuvuga ijambo nuko ari abishaka gutabara iciye muri iryo jambo. Rero nturifate nk'iryare n'irindi. Oya, jewe nta jambo mfise nababwira abantu b'Imana, nta jambo mfise, ariko ni mpemu w'Imana ariko arakubwira, kandi nanje ambwira duhunga icyaha. Icyaha ni kibi, icyaha kijana mu rupfu. Rero Imana yo mwijuru ibampezagirira. Mwami ndagushimira, muhengeshanye kudukebura buri munsi. Herekeza iri jambo mpemu yera rifasha abo bose bari bazimireye mu vyaha, kuko icyaha kijana mu rupfu, ariko nawe utwara abantu bawe mu bugingo. Ndagushimiye kandi ndakuni naje icyubahiro kibi cawe n'izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.